aya makuru tuyahere mu Rwanda. Urwego rwihariye rwa sentare nkuru ruburanisha ivyaha vyo ku rwego mpuzamahanga n'ivy'iterabwoba rwasubiye kwihweza urubanza rwa Jean Twagiramungu rwumvirije amasura yemeza icaha ca jenoside cagirizwa Jean Twagiramungu. Mu iburanisha ryo kuri uyu wa gatanu, sentare yumvirije amasura abiri n'inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa ari i Kigali mu Rwanda. Umutangabuhamya Remy Kamugire ku ruhande rw'ubushinjacyaha bw'u Rwanda yemeza ko jenoside yabaye ari ku Gikongoro mu cyahoze ari komine Karama, n'umututsi wahigwaga ndetse n'umuryango we nk'uko yabibwiye urukiko. Kamugire yemeza ko ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 1994 n'umuryango we wose bari bahungiye kuri paruwasi ya Cyanika. Abwira urukiko ko hari hahungiye abatutsi basaga 30,000 kandi ko bose bahiciwe. Yemeza ko ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 4 yabonye Jean Twagiramungu kuri paruwasi ya Cyanika ari kumwe n'abavugaga ari kijyana bo mu cyahoze ari komine Karama yise intellectuel, bategereje ikindi gitero cyari buturuke i Murambi kije kubaha ubufasha bwo kwica abatutsi. Avuga ko akurikije uko yabonaga abo bari abakozi ba komine bari na Twagiramungu basaga n'abari bashinzwe ibikorwa byo kugenzura ibikorwa by'ubwicanyi bwakozwe n'abandi bahutu basanzwe. Bitandukanye n'imyitwarire ya Twagiramungu ku bandi batangabuhamya bamushinje, uregwa yahasi ibibazo Kamugire. Twagiramungu yamubajije igihe byafata kuva iwabo w'uregwa kugera Cyanika hari hahungiye abo batutsi. Umutangabuhamya yasubije ko uwagenda n'amaguru yahakoresha byibura amasaha agera muri 2, naho ku modoka akahakoresha nk'iminota 20. Mu nyandiko mvugo y'umutangabuhamya yemeje ko uwari perezida wa leta y'abatabazi Theodore Sindikubwabo yakoresheje inama ku Gikongoro yo kwica abatutsi. Uregwa yamubajije uburyo yamenye ayo makuru kandi itumanaho ritari ryoroshye. Kamugire yasubije ko wari padiri mukuru wa paruwasi ya Cyanika Joseph niyo mugabo yagiraga telefone yo mu nzu yamenyeragaho amakuru nawe akayabwira impunzi akanazibura ko aho bishoboka bahunga. Twagiramungu avuga ko yakurikiye ubuhamya bw'umutangabuhamya yahaye televiziyo TV5 y'Abafaransa n'ubuhamya Kamugire ashinjamo Rurabu Kibaruta wari prefegitura ya Gikongoro ku ruhare rwe muri jenoside. Uregwa avuga ko Kamugire yemeje ko se mubyara yaguye i Murambi. Mu rukiko Kamugire yashimangiye ko se mubyara yaguye i Cyanika, yemeje ko nyirasenge ariwe gusa waguye i Murambi. Umutangabuhamya yemeje ko uretse kubona uregwa hari kumwe n'abavugaga ari kijyana muri komine Karama nta numwe yabonye agira umututsi yica. Yavuze ko iryo tsinda ryashishikarije abahutu kwinjira muri kiliziya bakica abatutsi. Undi mutangabuhamya Karoli Musonera we yari yabanje gusaba ko yarindirwa umutekano yanga ingaruka ubuhamya bwe bwazamugiraho. Gusa nyuma yo gusohora bumvaga urubanza kuko ibyuma by'ikoranabuhanga byari byapfuye, umutangabuhamya yisubiye abuvugira mu ruhame. Uyu yagize uruhare muri jenoside akatirwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 12, ariko yemera icyaha asaba imbabazi ararekurwa. Mukuru wa Musonera yashatse mu muryango w'uregwa. Musonera avuga ko mu gihe cya jenoside yagiye iwabo wa Twagiramungu ahasanga umurambo witwa Alfred Ruzigama. Avuga ko Twagiramungu na se umubyara bamubwiye ko Ruzigama yishwe n'igitero cyamubafashije giturutse Ruseke. Twagiramungu yahise yakijambo mu mwanya wo kumuhata ibibazo mwijwi ryumvikanisha ukutishima ati kubera ukiri kumbeshyera. Yahise yicara. Ni ikibazo cyakuruye ibitwenge kuri bamwe mu bakurikiranaga urubanza. Maître Pierre Celestin Buhuru nawe mu bibazo yabajije Musonera yanzuye ko ari kubeshya urukiko. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha yabwiye uruhande rw'uregwa ko rudafite uburenganzira bwo kwanzura ko umutangabuhamya abeshya, yabibukije ko atari bo baca urubanza. Umucamanza yihanije umunyamategeko Buhuru ko nk'umunyamwuga atagakwiye kuvuga ko umutangabuhamya abeshya. Bwana Antoine Muhima yamuburiye ko igihe yakomeza kwitwara atyo ashobora kumufatira indi myanzuro. Musonera yumvikanisha ko azi neza Twagiramungu n'umuryango we. Umutangabuhamya yemeza ko yapimaga urwagwa kandi yagiye kwa Twagiramungu kumusaba ko bajya gusangira Kamucyura buhoro bari basanzwe basangira, aribwo yasangaga bahiciye umuntu. Yemeza ko nta gitero na kimwe yabonyemo uregwa. Avuga ko ageze kwa Twagiramungu akabaza ku rupfu rwa Alfred Ruzigama, uregwa yamusubije ko binabaye ngombwa na nyina umubyara wari umututsikazi yamwica. Yemeza ko se wa Twagiramungu yamuhanuye amubwira ko kizira kikazirirwa ko umwana yakwica umubyeyi. Urukiko rwatangaje ko rusigaye kumva abatangabuhamya bagera muri 2 b'ubushinjacyaha hagakurikiraho abashinjura. Bwana Jean Twagiramungu haregwa icyaha cya jenoside ubushinjacyaha umukeka ko yakoreye mu cyahoze ari komine ya Rukondo na Karama mu cyahoze ari prefegitura ya Gikongoro mu karere ka Nyamagabe ni mu majyepfo y'u Rwanda. Yahoze ari umwarimu Kaduha icyaha aragihakana. Mu mwaka wa 2017 n'igihugu cy'Ubudage cyamwohereje kuburanira mu Rwanda. Urubanza ruzasubukura ku itariki ya 21 z'ukwezi gutaha. Bagira ubuse ijwi ry'Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
urakoze Eric. Reka dukubitire mu Burundi. Imiryango ishika ku majana indwi iba mu buseruko bw'ikirimba c'umukuru w'igihugu ku mutumba Gishingano wa komine Isare mu ntara ya Bujumbura iri mu ruhagarara nk'uko abajejwe intwaro muri aka karere babivuga. Inkuru yateguwe n'ijwi ry'Amerika ifashijwe n'abakunzi bayo mu Burundi, tubishikirizwa na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye ari i Kigali mu Rwanda. Ukwezi kuraheze abanyagihugu baba mu gacimbiri ka Karama ya kabiri bari mu ruhagarara, bavuga ko rwatewe n'umusirikare w'ipeta rya koloneli ajije umutekano w'ikirimba c'umukuru w'igihugu. Ubu nawe akaba yaje ababuza kubaka nk'uko umwe mu bafise amaparasera muri Karama ya kabiri yabibwiye abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Bisanzwe uko ibintu bitunganijwe nta musirikare aza kwinjira mu by'amatongo y'abene gihugu. Twari tuzi yuko intwaro ariyo izikamenyesha abene gihugu yuko aho hantu leta yafitiye umugambi rusangi, hanyuma bagaheza leta igasohora ikintu canditse cerekana neza iyo intérêt public. Iryo tiko riganasigura n'ico abo bantu bazoba bamaze gukurwa muri ayo matongo. Uno musi rero hatanguye haza abo basirikare babuza abantu kubaka, turibaza duti none mbega leta kubera iki itigeze isohora icanditse cerekana neza ico ihakenereye, isigura n'abo bantu aho bazoca baja. Abo bafite amatongo muri Karama ya kabiri bavuga ko imbere yo kugura amaparasera muri ako gace bari babwiwe ko hatari mu hategerezwa kwegukira ikirimba c'umukuru w'igihugu. Basaba ko hoboneka icanditse cemeza ko leta ihakeneye, atari uko bakavuga ko bagiye kubandanya bubaka. Jewe numvira ko twobandanya twubaka kuko nta kintu na kimwe cotuza tutubaka, kuko aho leta y'u Burundi biciye kuri itegeko ry'umukuru w'igihugu ryerekanye neza ni hepfo y'ibarabara. Aho naho twarabonye n'urwandiko rutomora neza uko hangana uko hagenda. Twebwe rero urumva ntishobora kureka kubaka, tuzobandanya twubaka. Nyiri icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi ni ukuri turamutakambiye yumve aya marira yacu ko abene igihugu dukeneye aho tuba kandi amatongo nayo iwacu. Ntitwumva n'ingene abavuga ko aribo bamucungereye aribo boza kutubuza kubaka. Hamwe leta yoba ikeneye amatongo yo ngaho ikarama ya kabiri, abahafise amaparasera bavuga ko batokwanka umugambi w'iterambere rusangi. Umwe mu bahafise amaparasera asaba kwica ikibazo cotorerwa umuti nk'uko byagenze ku yandi matongo akikuje ico kirimba c'umukuru w'igihugu. Twebwe kubera ko twemera ko leta ari leta nkozi kandi leta mvyeyi, dusaba ko isohora icyanditse niba hafitiye umugambi, isohora icyanditse nk'uko yasohora icyanditse muri 160 hegitari, ikabiriko ivyiga hariya niba nako ihashaka ibikore, ariko niba itahashaka dukure ko abo bantu bariko baza baduhagarika kubaka ahantu hacu twibe. Agenda habaye imyaka ishika 10. Murumva rero twasaba ko byo kwihuta kandi bikava mu nzira. Abantu twarafasha amadeni mu mabanki tuziko ko twubaka iwacu, akazahaza abasirikare bakaduhagarika. Buramatari w'intara ya Bujumbura yishuye kuri telefone abakunzi b'ijwi ry'Amerika ko ikibazo c'abarongoye akizi, ariko Desire Nsengiyumva asaba abegwa n'ico kibazo guhagarika ibikorwa byo kubaka mu kurindira ko ababijejwe batomora neza uburinganire bw'itongo leta ikeneye muri ico kibanza. Abakunzi b'ijwi ry'Amerika ntibagarukiye ngaho, bashikiriye urongoye ikigo Obuha kijejwe uburaro n'amatongo ku rwego rw'igihugu. Jean Pierre Gatore yatomoye ko amatongo yo mu gacimbiri ka Karama ya kabiri yashize mu karere kegukira ikirimba c'umukuru w'igihugu. Uwarongoye ikigo Obuha yabwiye abakunzi b'ijwi ry'Amerika ko ubu hariko hakogwa rusasuma rw'abahafise amatongo kugira baroswe imizibukiro. Kuri abo banyagihugu b'Ikarama ya kabiri hiyongera ko imiryango igera ku 2850 iba mu buraruko bw'ikirimba c'umukuru w'igihugu kiri mu Gasenyi ka komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura nyene ku butaka bwa hegitari 160 ize yarasabwe kwimuka haraheze igihe. Abajejwe intwaro muri ako karere bakavuga ko iyo miryango irindiriye imizibukiro.